Amerika yaraye isubiye gusaba ko intambara ibandanya mu buseruko bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo ihagarara kandi vyihuse. Ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu Frederic Nkundikije. Mu kiganiro umuvugizi w'ubushikiranganje bwa leta z'ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire Tammy Bruce yahaye abamenyesha amakuru ku munsi wa kane ku vyerekeye aho leta ya Amerika ihagaze ku ruhagarara mu buseruko bwa Kongo, yarasubiye kugaruka ku vyari vyashikirijwe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire ya Amerika Marco Rubio yaheruka kuvugana na perezida w'u Rwanda Paul Kagame n'uwa Kongo Felix Tshisekedi. Tammy Bruce yagize ati: We stand in firm support of the Congolese. Turashigikiye cyane abanyekongo hamwe n'ubwigenge bw'igihugu cabo ca Republika Demokarasi ya Kongo. Ndashobora kuvuga ko mukamo yateye abakuru b'ivyo bihugu uko ari babiri. Marco Rubio yasavye ko haba agahengwe mu maguru masha maze n'agateka kazina muntu kakubahirizwa, abagatuyoza nabo bagakubitwa intahe mu gahanga. Yarasavye kandi abategetsi uko ari babiri kubahiriza ubwigenge n'imbibe vy'ibihugu. Umuvugizi Tammy Bruce yavuze ko leta ya Amerika ishigikiye utwigoro two kurondera amahoro turongowe na perezida wa Angola João Lourenço twashoboye gushika ku masezerano y'agahengwe mu mwaka uheze, hamwe n'akamo katewe n'igihugu ca Kenya gasaba ko haba ibiganiro no guhagarika ingwano. Bruce yagize ati: twiteze kubona abo bategetsi basubiye mu nzira y'amahoro iri kwitunganywa na Angola hamwe na Kenya, kandi bagafata ingingo yo kurangiza intambara. Uyu muvugizi asiguye ko leta ya Amerika ibandanya kandi izoguma ishigikiye utwigoro two kurondera amahoro hagati y'ivyo bihugu. Ubumwe bwa Afrika, akanama k'ishirahamwe mpuzamakungu kajejwe hagati y'akazira muntu hamwe na leta z'ubumwe za Amerika byariyamirije ubwicanyi bubera mu seruko bwa Kongo hamwe n'ibitero vyo mu rwi M23 ugwanya ubutegetsi. Ishirahamwe mpuzamakungu hamwe na leta z'ubumwe za Amerika bivuga ko u Rwanda rushigikiye abarwanyi mu rwi M23 kandi rwarungitse inteko muri Kongo, yamara u Rwanda rurabihakana. Mu nama nkuru y'ubumwe bwa Afrika ya Addis Abeba, bamwe mu batetsi bo muri Afrika barashikirije amakenga bafise ku ngingo ya leta ya Amerika yo guhagarika imfashanyo mu kiringo c'imisi 90 n'ingaruka ishobora kugira ku bikorwa vyo kugarukira imbabare muri Afrika zirimo ibura ry'ibifungurwa hamwe n'imiti. Umuvugizi w'ubushikiranganje bwa Amerika bujejwe imigenderanire Tammy Bruce yarashigikiye iyo ngingo ya Amerika, yongera avuga ko izoha akaryo ubutegetsi bwa President Trump ko gusubira kwihweza neza ukuntu iyo mfashanyo ikoreshwa nabo ihabwa. Yavuze ko leta ya Amerika iriko yihweza ibiriko bigenda neza n'ibigenda nabi. Bruce yagize ati: iyo ngingo ntivuga ko tutazobandanya gutanga imfashanyo. Oya, intumbero yayo ni ukwihweza ukuntu tuzohora dutanga imfashanyo, no kuraba nimba bikorwa mu buryo bwiza canke bidakorwa mu buryo bwiza. Umuvugizi Tammy Bruce yavuze ko leta ya Amerika yatanze uburenganzira bwo kubandanya gufasha mu migambi nkuramutima yo kugarukira ubuzima bw'abanyagihugu. Yarongeye yibutsa ko hari uburyo bwo gushikira ubushikiranganje bwa leta z'ubumwe za Amerika ujejwe imigenderanire ku bijanye no gusaba ko imfashanyo runaka ibandanya gutangwa. Frederic Nkundikije, urakoze. Tukivuga ku vya Kongo, umushikiranganje ajejwe igisirikare muri Afrika y'Epfo avuga ko ibikorwa vy'ingabo z'ibihugu bitandukanye vya Afrika ziri muri Republika Demokarasi ya Kongo vyosuzumwa. Mugenzi wacu Ejo ni Mukankusi yabiduteguriye. Abantu barenga 45,000 bateshejwe ibyabo bahungiye muri stade ipakiye ya Rugombo. Ni mu birometero bike uvuye ku mupaka wa Republika ya Demokarasi ya Kongo, aho ingabo za Kongo n'umutwe w'inyeshyamba za M23 barwanira. Umuvugizi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR mu karere ka Afrika y'Uburasirazuba, ihembe rya Afrika na Afrika y'ibiyaga bigari, Fef Kasina, yabwiye abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi ati: ibintu bimeze nabi rwose, ibintu birakaze cyane. Uyu muyobozi yakomeje agira ati: sitade mu by'ukuri aho bukerera turika uko bigaragara, kandi nta handi hantu hahari ho gucumbika. Biravugwa ko nta suku ihari hagije imbere muri stade, ahabarirwa imisarane 15 gusa ku bantu 100,000. Imiryango myinshi byabaye ngombwa ko ijya kuba ku gasozi mu mirimo iri hafi ya stade nk'uko ONU ibivuga. Umuyobozi Kasina yagize ati: imibare ikomeza gutumbagira, no gusiganwa n'igihe no kugerageza kurokora ubuzima. Yongeyeho kandi ko ibikenewe bigenda biruta inkunga zitangwa. ONU ivuga ko izi mpunzi zirimo umubare munini w'abana batandukanye n'imiryango yabo. Ku itariki ya 21 ukwezi kwa kabiri, ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryabwiye abanyamakuru i Geneve mu Busuwisi ko ONU ishaka kuvana abantu muri stade.
ariko ko hari imbogamizi z'ibikoresho, bivuze ko bitwara amasaha 6 kugera ku 8 kugira ngo bimure abantu benshi bajye ahateganyirijwe impunzi i Musenyi mu majyepfo y'u Burundi. Aho hantu hashobora kwakira abantu 10,000, ubu haruzuye ku rugero rwa 60% nk'uko HCR bitangaza. Uyu muryango wasabye ibihugu gutanga umusanzu w'ubutabazi bwihutirwa wa miliyoni 40,400 by'amadolari yo gufasha impunzi zibarirwa mu 258 ziri mu Burundi, Tanzania no muri Zambia. Eugenie urakoze. Hagati aho ishamwe mpuzamakungu ONU ritangaza ko abanyagihugu ba Kongo bahungiye mu Burundi bageze ku 63,000. ONU ivuga ko mu myaka 20 iheze kuri no ncuro ariho hahunze abanyagihugu ba Kongo benshi. Iryo shamwe ritabariza abahungiye mu Burundi rivuga ko babayeho nabi. N'ubu turacari kumwe na mugenzi wacu Eugenie Mukankusi. Ibi Minisitiri Angie Motshekga yabitangarije ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters kuri wa gatanu ubwo yarabajijwe niba igihugu cye giteganya gukura ingabo muri Kongo. Minisitiri Motshekga yashubije ko bari mu isuzuma. Uyu muminisitiri yavuze ko abakuru b'ibihugu byo mu muryango w'iterambere ry'ibyo mu majyepfo ya Afurika SADC n'iby'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bizahura vuba kugira ngo bigire icyo bitangaza kuri iyi ngingo. Mu butumwa bugufi yanditse kuri telefone, Minisitiri Motshekga yagize ati: Afurika y'Epfo ikorera muri iyo miryango kandi umwanzuro wayo wo gukuraho ingabo cyangwa kutazikurayo uzaturuka ku byemezo n'imyanzuro bizafatwa n'iyo miryango. Uruhare rw'ingabo za Afurika y'Epfo muri Kongo rwaranenzwe cyane imbere mu gihugu nyuma y'uko umujyi wa Goma ufashwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23 mu kwezi kwa mbere. Abasirikare ba Afurika y'Epfo bakagotwa bakisanga nta buryo bagisigaranye bwo gusohoka. Mu mpera z'ukwezi kwa kabiri, ingabo zigera hafi kuri 200 z'ibihugu bigize umuryango w'iterambere ry'ibihugu bya Afurika y'Amajyepfo zari zimaze iminsi zaragotewe mu mujyi wa Goma n'umutwe wa M23 zemerewe kuva muri uwo mujyi zerekeza mu bihugu zikomokamo. Abayobozi ba M23 bavuze ko abatashye barimo inkomere bakomokaga muri Afurika y'Epfo, Tanzania na Malawi.